Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Imyaka irarenze ibiri sentare mpuzamakungu mpanavyaha itanguje amatoza ku mabi atandukanye yakozwe mu Burundi mu bigenekerezo rya 2026 ndamukiza umwaka wa 2015. Aya matoza akaba araba hanini ikiringo cyo gushika ku bigenekerezo rya 2026 gitugutu umwaka wa 2017 aho bwacu Burundi bwikura amasezerano y'i Roma yashizeho iyo sentare. None musi aya matoza yoba ageze hehe? Amashirahamwe afasha mu gushikana ibirego imbere y'iyo sentare bavyakiriye gute? Ngivyo bimwe mu bibazo tuza kurongera inyishu muri kino kiganiro kw'isoko, mukaba mugira mwishikirizwa na Jean Bertrand Ngendakuriyo sangwe kazi. Mu gutanguza amatoza mu kwezi kwa gitugutu umwaka wa 2017 sentare mpuzamakungu mpanavyaha yabona ko hari ibyaha by'agahomerabunwa vyoba vyarakozwe mu Burundi inyuma yaho Petero Nkurunziza yagiye kiringo ca gatatu mu mwaka wa 2015 igihe hugurwa umwaka w'ubutungane w'umwaka wa 2020. Mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yamenyesheje ko ubutungane mpuzamakungu ari ngombwa kubukora mu bihugu bigaragaramwo ko ubutungane budakora nk'uko bitegerezwa. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio Publique Africaine arabitwibutsa. Igihe sentare mpuzamakungu mpanavyaha yatanguza icesi ibikorwa vy'umwaka w'ibihumbi 2020 hari kuwa 2023 nzero, urongoye iyo sentare Eboe Osuji yavuze ati There is much reason for positivity in spite of the imperfections. Turafise uburenganzira bwo gushima ibikorwa vyacu naho hari utunenge twibonekeza muri uwo mugambi. Ati duciye ku bihugu 123 biri mu mihingo yose y'isi vyemera uwo mugambi, sentare mpuzamakungu mpanavyaha irerekana ko isi yitunganije mu kugwanya ukudahana abakoze ihonyabwoko, ibyaha by'agahomerabunwa, ibyaha byo mu ngwano hamwe n'agasomborotso. Mu byaha iyo sentare iri kuragira ko amatohoza harimo ivyakorewe mu Burundi kuva muri ndamukiza mu bihumbi 2015. Mu gutanguza amatohoza iyo sentare yavuze ko ifise ibimenyetso bihambaye vyerekana ko ubwicanyi, ugupfungira abantu busa, ukubaboreza igufa, ugushurashuza ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe no kunyuruza abanyagihugu vyakozwe mu Burundi. Abakozi n'inzego vya leta hamwe n'imbonerakure bakaba aribo badomwa ku rutoke. Mu kwezi kwa gatandatu guheze umuvugizi w'iyo sentare Fadi El Abdallah yavuze ko amatohoza abandanya ariko ko abera mw'ibanga. Acamenyesha kandi ko hari uburyo bwinshi bwo gufata abagirizwa mabi. Hari abishikanye bo nyene ubwabo imbere y'isentare, hari n'abandi muri kahise bahagaritswe bari mu ngendo. Imitahe yaguma mw'ibanga, imitahe yabo ikerekanwa ari uko bariko barasambishwa n'ubutungane bw'igihugu cemeye gukorana n'isentare. Baba bafashwe batigeze baca n'ikanda ko hoba hari imitahe yasohowe ibarondera. Umuvugizi wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaribukije kandi ko ivyaha iyo sentare ikurikirana bitigera bitigihe. Bamwe mu bakorewe amabi bagakubagurwa n'inzego z'iperereza n'iz'umutekano barashobora gucika kw'icumu barahungiye mu bihugu bitandukanye by'igihugu. Umwe muri bo arigana uko vyabagize ko ingaruka mbi. Uno munsi dosiye we ikaba igeze imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Tumukurikire. Turafise icyizere ko ubutungane mpuzamakungu buzokora akazi kabwo bugaturenganura gucira imanza bakoze amabi atagira izina mu gihugu cacu. Twiteze kandi ko umushikirizamanza mukuru w'iyo sentare asohora imitahe yo kurengukisha abakoze ibyaha by'agahomerabunwa mu Burundi, bityo tukabona ubutungane budahengamye. Tuniteze ugukingirwa kuko imitahe itanguye gusohoka nk'uko basanzwe babikora. N'ubu abakoze ibyaha bazagerageza kurondera kuzimanganya ibyemezo. Bose hamwe barenga ibihumbi 200 amadosiye abaza yarashikanywe imbere ya CPI. Abafasha muri ico gikorwa
harimo urunani rw'abarundi bakorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CBCPI n'urunani rw'abacamanza baburanira abakorewe amabi akurikiranwa na CPI mu Burundi Kavibe. Ujeje kumenyesha amakuru muri CBCPI Mushingwamanza Jean-Marie Vianney Naraguma arasigura ko hariho n'ayandi mashirahamwe y'abarundi afasha iyo sentare kuronka amakuru ahagije. Kuri mikro ya mugenzi wacu Thierry Bigirindavyo wa televiziyo Renaissance, Mushingwamanza Jean-Marie Vianney Naraguma aratubwira n'ingorane bahura kurikira. Kuva 2015 aho Nkurunziza yihagiye ikiringo ca gatatu kitemewe n'amategeko, gihonyanga ni ibwirizwa shingiro kigahonyanga amasezerano yarusha. Kuva ico gihe abantu bace batangura kwicwa, abandi barangazwa. Amashirahamwe yafasha abanyagihugu nka yose yarangajwe. Menyesha makuru benshi barataye baromoka amaradi araturirwa yandarugagwa. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Rero turiko turegeranya amakuru, maze ko n'amashirahamwe mpuzamakungu yakorera i Burundi umwe menshi yaragiye yarugaye, ayandi nayo bayashira ku mategeko aremereye cyane nk'amabuye. Bisigura yuko ubu ikigo ikitugora cyane cyane nico. Abantu dufise twegenye amakuru yabo n'abantu bagorewe imbere, muri ijya ntwaro nyene y'agahotoro, bari ku gitsure, baba bazi bati turashobora kwicwa umwanya wari wose. Niyo ntambamye tugira. Hanyuma ikindi harimo n'aba barahamuwe atabona mbega mpera hehe, mu kuvuga aburi yahera ni yahereza. Ariko twebwe aho tugeze ubu no munsi turavuga tuti ni intambwe ishemeye cyane, kuko kubona baremeye hakatangura amatohoza yibanze, bakaba baruguruye amatohoza kurikira amatohoza nyezina. Turavuga tuti ni intambwe ikomeye cyane, turafite icyizere gikomeye cyane, kandi turavuga tuti ejo canke ejo bundi ntitubizi neza mugabo turafite icyizere cyane yuko imitahe mpuzamakungu ishobora gusohoka kubakoze ibyaha. Iyo rero huguruwe amatohoza, gisata ca mbere gikora amatohoza ciyo sentare bita chambre préliminaire kibisabwe n'umushikiriza manza kirashobora gusohora imitahe mpuzamakungu yo guhagarika abakekwa gukora amabi akurikiranwa na CPI mu gihe ibiri mu ngingo ya 58 y'amasezerano y'Iroma biba vyujujwe. Aho ni nk'igihe baba babona ko ari yo nzira yonyene yo guhagarika ukekwa gukora amabi canke bukaba nk'uburyo bwo kumubuza kubandanya akora amabi akurikiranwa n'iyo senare. Nano rero cyo dusozera kino kiganiro kwisoko cari gihagaze ku gikorwa ca sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku mabi yakozwe mu Burundi. Reka nabashimire mwese mwariko muradukurikira. Kuri mikro mukaba kumwe na Bertrand Ngendakuriyo naho butaha. Cari kiganiro kwisoko.